Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza duhaye kugira ngo dusubire kuganira ku ijambo ryayo. Reka dusenge. Turagushimiye mwami Yesu kubw'uyu mwanya uduhaye. Turi imbere yawe data wera, turagomba kugira ngo dufashe aha tugomba gushikiriza ijambo ryawe mwami Yesu, ngwino udufashe ntutureke twenyene, muhemu yera arongore rino jambo kandi umfashe Yesu mu kurivuga ndarivuge neza nkuko ugomba, kandi mwami abaryakira ribafashe nkuko ubishatse. Urakoze Yesu kubidukorera gutyo, co twanse ni Satani aza kwivanga mu bikorwa byawe, mu izina rya Yesu abe kure yacu muri uyu mwanya wo turiko turavuga rino jambo ryawe. Ndagushimiye ko ubidukorere gutyo ni mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Turashimiye Imana kubw'ubuntu bwinshi duhaye kugira ngo tuganire. Hari haciye iminsi ariko ntabwo ari myinshi. Ni ijambo dusangiye riri mu gitabo ca Yeremiya 38, n'amajambo mumenyereye si mashasha. Ariko ayo majambo nyene niyo mpemu yera aza gukoreramwo akagufasha nkuko nanje yamfashije. Narababwiye nti jewe nzobasangiza icyo nanje camfashije canke icyo nungutse nico nsangiza n'abandi. Yesu Kristo rero nabahezagire. Yeremiya 38 turasoma hariya ku murongo wa mbere haravuga ngo Shefatiya mwene Matani, Gedaliya mwene Pashuri, Yukari mwene Sheremiya na Pashuri mwene Malakiya bumva amajambo Yeremiya abarira abantu bose ngo uku ni kuhoraho avuze: uguma muri iki gisagara azokwicwa n'inkota, inzara n'ikiza, ariko usohoka muri co akaja ku Bakarudaya azobaho, kandi azoba akijije amagara yiwe abeho. Ati uko ni kuhoraho avuze: iki gisagara ntikizobura gutangwa mu maboko y'ingabo z'umwami w'i Babuloni, nawe azogitsinda. Maze abaganwa babwira umwami bati: uwo muntu akwiye gupfa, kuko aca intege z'abahizi bagisigaye muri iki gisagara n'abantu bose, ababarira amajambo asatyo, kuko uwo mugabo atifuriza amahoro ubu bwoko atari ibyago. Nuko Zedekiya aravuga ati: ari mu maboko yanyu, kuko jewe umwami ntoshobora gukora ikintu na kimwe cyo kubabuza. Imana dufashe. Ngo baca bafata rero Yeremiya bamushira mu cobo cimbiwe kubika amazi ca Malakiya umwana w'umwami, cari mu rugo rw'ibohero. Bamwurukirizayo n'imigozi. Muri ico cobo nta mazi yarimwo atari vyondo gusa, kandi Yeremiya adibira muri nyavyondo. Maze Ebedumeleki umunyetiyopiya w'inkone yakora mu ngoro y'umwami yumva ko bashize Yeremiya muri ico cobo. Ico gihe umwami yaravyagiye ku irembo ryitwa rya Benyamini. Ebedumeleki asohoka mu ngoro ibwami abarira umwami ati: mwami wanje nyeninganje, aba bantu bakoze nabi muri vyose bagiriye Yeremiya umuvugishwa uwo batereye mu cobo, kandi ari mu gupfira aho hantu ari, kuko kubera inzara, kuko ata mutsima ugisigaye mu gisagara. Maze umwami abarira Ebedumeleki umunyetiyopiya ati: kura hano abagabo 30 ubajane ukuri uwo muvugishwa Yeremiya muri ico cobo ntagweyo. Nuko Ebedumeleki ajana abo bagabo, yinjira mu ngoro y'umwami, aca munsi y'ubushinguro, akurayo impuzu ziza zarambawe n'ibishambara,
abirungikisha imigozi mu cobo abiha Yeremiya. Maze Ebedemeleki umunyetiyopiya abarira Yeremiya ati shira izo mpuzu ziza zarambawe n'ibishambara mu kwaha imbere y'imigozi. Yeremiya agira kuno, nuko bakwegesha Yeremiya imigozi bamukura muri ico cobo. Yeremiya aguma mu rugo rw'ibohero. Maze umwami Zedekiya aratuma bamuzanira Yeremiya umuvugishwa, bamumusanza imbere mu muryango wa gatatu wo mu ngoro y'Uhoraho. Maze umwami abarira Yeremiya ati hari ico nkubaza, ntugire ico mpisha. Maze Yeremiya abarira Zedekiya ati ninakikubarira wobura kunyica, kandi ninakugira inama naho nyene ntiwonyumvira. Nuko umwami Zedekiya arahira Yeremiya mu mpisho ati nk'uko Uhoraho ahoraho ari we yandemeye uwo mutima, sinkwica kandi sindagutanga mu maboko y'abo bantu barondera kukwica. Maze Yeremiya abarira Zedekiya ati uku ni Uhoraho Imana Nyiringabo, Imana y'Abisirayeli avuze, niwagenda ukisaba abaganwa b'umwami b'i Babuloni uzokwikiza, kandi iki gisagara ntikizotongorwa umuriro, nawe uzobona kubaho n'abo mu nzu yawe. Ariko nutemera kwisaba abaganwa b'umwami w'i Babuloni, iki gisagara kizotangwa mu maboko y'Abakarudaya, kandi bazogitongoza umuriro, nawe ntuzokwikiza ngo uve mu maboko yabo. Maze umwami Zedekiya yishura Yeremiya ati ntinya ko Abayuda bamaze kwisaba Abakarudaya bontanga mu maboko yabo bakanshinyagurira. Yeremiya aramwishura ati ntibazogutanga, ndakwinginze wumvire Uhoraho. Muri ibyo nkubariye niho uzomererwa neza ugakira ukikiza. Ariko niwanka kugenda, iri niryo jambo Uhoraho yanyeretse ati raba abagore bose basigaye mu rugo rw'umwami w'i Buyuda bazokugwayo bahabwe abaganwa b'umwami w'i Babuloni. Kandi abo bagore bazovuga bati abakunzi bawe bapfamfe baraguhenze ujanago, ariko ibirenge byawe bimaze gushaya mu byondo, baca barisubirira inyuma. Kandi bazosohora abamikazi bawe bose n'abana bawe babahe Abakarudaya, nabo ntuzokwikiza ngo uve mu maboko yabo, ariko uzofatwa n'ukuboko k'umwami w'i Babuloni, kandi ni wewe uzoba uzaniye iki gisagara gutongorwa umuriro. Maze Zedekiya abarira Yeremiya ati ntihagire umuntu agira ico amenya kuri ayo majambo, niho utazopfa. Ariko abaganwa nibaramuka bumvise ko twavuganye, bakaza bakakubarira bati twiganire ibyo wabariye umwami, ntuduhishe, natwe ntitukwica. Bakakubaza bati tubwire ibyo umwami yakwishuye, uzubabwira uti nari kwinginga umwami ngo ntasubize mu nzu kwa Yonatani ngo mpfireyo. Maze abaganwa bose baza kuri Yeremiya baramubaza barabimubaza, nawe abishura amajambo yose nk'uko umwami yamubariye. Baca baramureka barigira, kuko ayo majambo yabaye akabanga. Nuko Yeremiya aba mu rugo rw'imbohe gushitsa umunsi Yerusalemu hatsindiwe. Imana idufashe. Dushishikaye gusoma turabona ngene Yeremiya uyu mwami Zedekiya ntabwo yumviye imburi Yeremiya yavuze, ariko yarikomantaje umutima koko ntibyakunze ko yumvira. Hanyuma ibyago byaciye bishika kuri Yerusalemu, barahatsinda. Hanyuma mu nyuma uko byahavuye bigenda,
wa mwami baramunogoye n'amaso, baramugirira nabi bikomeye. Aha dusomye kuri Yeremiya nyene 39 ku murongo w'indwi, biraboneka ingene babigenjeje. Duhere ku murongo wa 6 ngo nuko uwo mwami w'i Babuloni yicira abahungu ba Zedekiya imbere y'amaso yiwe nyene irihura, ngo kandi uwo mwami w'i Babuloni yica n'abaganwa bose b'i Buyuda. Ku murongo w'indwi, ikigeretseko anogora amaso Zedekiya, amwambika umunyororo kugira ngo bamujane i Babuloni. Dusimbe hariya ku murongo w'14 turabe ivyamushikiye Yeremiya nawe. Ngo baratuma bakura Yeremiya mu rugo rw'imbohe, bamuha Gedaliya mwene Ahitakamu mwene Shafani ngo amujaniwe, nuko yibera ngaho mu bandi bantu. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishigwe hejuru, kuko Imana dusenga niyo Mana nyamana. Imana ituma abakozi bayo, ni Imana ishigikira ijambo yavuze. Hano turabonye ngo abaganwa 4 bashavujwe n'ivy'umukozi w'Imana Yeremiya yavuze. Kandi icyo yatumye bashavura ni iki? Bashavujwe nuko ubwo buhanuzi Yeremiya yavuze yabivugiye ahantu bose bumva. Tubisomye hariya ku murongo wa mbere niho habitubarira muri Yeremiya 38 ku murongo wa mbere niho herekana icabashavuje. Bashavujwe n'ingene ubwo buhanuzi yabuvuze abantu bose bumva. Hanyuma n'ubwo buhanuzi icyo bwavuga bwerekana yuko igihugu kigiye gutsindwa. Nabo mwumve ko baba bashaka gutsinda, ariko Imana yari yamaze kubatanga. Rero Imana yababwiye ati ahubwo nimwisabe bari abansi banyu, mubisabe musabe ikigongwe mu bakomeri bobo, kumbure niho Imana yobatabari ntimupfe. Naye ahandi nimwagerageza kuguma kwigwanira n'ibiki n'iby'ukuri bazobatsinda, bazobica. Rero ibyo ntibashaka kuvyumva, bobo bari bashaka kumva ko umuntu avuga ngo vuga ko muzotsinda, vuga ko bizogenda neza. Niko bimeze bene data no muri kino gihe. Abantu bama bashaka yuko umuntu avugishwa ibintu bijanye nuko abantu bashaka. Bagomba ko umuntu avuga ibintu bijanye n'ivy'igihugu kiriko kirashaka. Ariko uri umukozi w'Imana cyangwa uri umuntu w'Imana, wewe kutaba watumwe n'umuntu, uba watumwe n'Imana. Nico gituma uvuga de la part de notre Dieu. Uvuga ivy'Imana yagutumye, vyaba bihuye n'ivyaba abantu bashaka, vyaba bidahuye, wewe ukora uko sobuja yagutumye. Rero Yeremiya nico cago yahuye naco. Yeremiya ntiyashoboye kuvuga ngo acishe iruhande, ariko avuga nk'uko umwami yamubari, nk'uko data wo mwijuru yamutumye kuvuga. Kandi abivuga en plein air, canke abivuga ahantu bose bavyumva. Yabivuze atavyongorera, kuko yagomba ko umuntu wese yovyumva akikiza. Bene data, ibi bintu vyashike Yeremiya n'iyi nkuru n'izi saha turiko turavuga niko bimeze. Iyo ari ikintu wumva umenga ntigikwiye kwamamazwa, wumva umenga ni wewe nyene wocumva, kandi ukumva umenga ntihagire abandi bantu bavyumva. Ariko niba ari ikintu kibwize gikiza abantu bose, umuntu wese akihitiramwo, ni ngombwa ngo bose bavyumve. Hanyuma rero umuntu wese ace akora nk'uko umutima wiwe umutegetse kubikora, ariko bijanye nuko nawe yavyumvise. Imana nishimwe. Rero Yeremiya amaze gukora gutyo, baca barashavura, bashavuzwa n'aya majambo. Aya majambo dusoma hano ku murongo wa 4 haravuga ngo maze abaganwa babwira umwami bati uyu muntu akwiye gupfa, kuko aca intege abahizi bagisigaye muri iki gisagara n'abantu bose. Ngo abaca intege, kandi nivyo ubiravye, ariko abaca intege. None nk'abantu bariko baragwana bazi ngo baranesha, hanyuma ukaca uvuga ngo Imana yavuze ngo ahubwo nimuhunge muzoneshwa, nta kabuza. Urumva ibi bariko baravuga ntabwo byari kumubeshera, byari ko bimeze, kwari kubaca intege koko. Hanyuma
ngo ngo n'abantu bose. Kubera iki? Kubera yabivuze bose bumva. Hariya ku murongo wa mbere niko babivyerekanye yuko yabivuze bose bumva. Turavye hariya baravuga ngo bumva amajambo Yeremiya abarira abantu bose. Ati uwuguma muri iki gisagara azokwicwa. Urumva yari inkuru ibwiza ko abantu bose bavyumva. Ushoboye kuva muri ico gisagara agahunga azokira, mugabo uhaguma nawe n'akazi kiwe. Urumva ntiyari inkuru yo guhora canke ntiyari inkuru yo kubwira umuntu umwe umwe. Rero Yeremiya akora nk'uko Imana yamubariye. Imana nishimwe. Abakozi bose muvuga mu ruhande rw'Imana, ndabinginga mu izina ry'Uhoraho Imana Data, mwige kuvuga neza nk'uko Imana yababwiye. Ntimwige kuvuga selon uko abantu bashaka ko muvuga. Hari igihe umuntu atinyirira amagara yiwe akavuga ati ninavuga gutya baramfunga, ninavuga gutya baranyanka, ninavuga gutya baragira gute. Ariko mukunzi, ndakwinginga ukorere sobuja neza. Haleluya. Nimba Data uko yakubariye ari kubikora nyene, ntucishe iruhande, kuko niwacisha iruhande uzobwirwako n'igihano. Kandi noneho naho wovuga uko nyene Imana yagutumye, naho nyene n'igihano kizokuzako, kuko babandi batagomba kumva ivy'Imana ivuze, canke babandi batashimishijwe n'ivyo uvuze, uko biri kose naho nyene bazokugarukako, bazogutuka, bazogufunga, canke bazogucira amate mu maso. Uko bobigira kose mugabo urabe ntukoshereze uwagutumye. Imana iguhezagire, kuko niwaguma wumvira iyagutumye irabizi ingene izogukiza. Yeremiya rero ngo baca baramufata. D'abord babagabo bane bace bagenda kumurega ku mwami. Umwami nawe ati ari mu maboko yanyu, ni mu mugenzi uko mushaka. Ngo baca rero bamuterera bamujana mw'ibohero. Kandi ngo muri iryo bohero hariho mw'ibohero, kandi ngo indani hariho n'ikinogo. Ngo ico kinogo ngo bagishiramwo amazi, ngo yari kinogo ngo c'umwana w'umwami, niko Bibiliya yatubwiye. Ngo ico kinogo rero bagishiramwo amazi, ariko ayo mazi ico gihe ngo nta mazi yari arimwo. Niho rero baciye badimbukiriza iyo Yeremiya. Mwibuke ko abandi naho bari bafunzwe bobo ntibadimbukirijweyo, bari ngaho mugabo muri iryo bohero. Ariko wewe baramujana bamushikana na hariya. Yesu nashimwe, nahabwa icubahiro, kuko iyo wowe uri hose Data ntibizokunanira kugukurayo, ntibizomunanira kugukurayo, kuko aho uri niho ijisho ry'Imana rizoba riri, kandi n'ubu niho riri. Ijisho ry'Imana riri ku bantu bayo. Yesu nashimwe. Hama rero Yeremiya acaba muri ubwo bwobo rutarimwo amazi, ngo rwarimo ibishanga, niko bavuze, niko hano handitse. Rero ngo haba umukozi. Aha ndagomba kuvuga ngo Imana ntiburi uko igenza, ifise abakozi benshi. Hariho abakozi b'Imana baboneka n'abandi bataboneka. Hari rero uyu muntu ngo yakorera umwami. Uyo rero yakorera umwami ngo asharagenda, ngo asharamuvugira, ngo aravuga ati yamaraga mwami, aba bakozi bawe, aba baganwa bawe bakoze ikintu kitari ciza. Raba bafashe wa muvugishwa w'Imana bamushize mu cobo. Kandi hariya murazi ko nta n'umutsima aronka, no mu gisagara imitsima yaheze. Umwami rero yumvira uyo muntu ati genda urondera abantu 30 bamukureyo. Mwibuke ko bakimutererayo, bamuterereyo ari ba bantu 4. Ntibatubwiye ko ari benshi, ariko biboneka ko ari abo 4 nyene baciye bagenda baramuboha baramushirayo. Ntibatubwira bamushize, ariko uravye umwami yababwiye ati nimugende mu mugenzi uko mushaka. Ariko ngaha uyu mwami mu kumukuzayo ntiyavuga ati genda uhamagare bamwe bamushirayo. Oya, yavuze ati rero wewe genda urondere abantu muri abo bantu basanzwe bakora ngaha, urondera abantu 30 uca umugende murabe ingene mumukurayo. Imana ishimwe. Uyu muntu yagiye kumuvugira ku mwami. Imana icimuha n'ubwenge bw'ingene yobigenza. Ngo aca yibuka yuko hari muri iyo nzu hariho inzu yo munsi basanzwe bashiramwo impuzu zakoze, impuzu batagikoresha, ngira ngo zabarenze, canke abantu turi mu bihugu vyino hariho
ahantu babika impunzu muri kave, hari ahantu babika impunzu mutagikoresha, zabarenze canke zabaye gute, zikaba zibitswe ziri hiyo. Hanyuma rero nawe rero ngo aca yibuka ko hari izo mpunzu, ngo aca agenda arazikurayo, ngo baca baragenda bazibohera ku mugozi, baca bazirungikira Yeremiya hari mu cobo, ngo baca bamubwira ati zishire mu kwaha, hanyuma nitwazana iyo migozi rero ifate kuri izo mpunzu. Ni nkaho baba bamuhaye soutien canke umugozi ntumubabaze, uzishire ngaha mu kwaha, no ngaha ucushira kuye mugozi, hanyuma rero ucuduga. Yesu nashimwe. Uko niko bakoresheje izo mpuzu, ngo baramudugana n'uwo mugozi, baramudugana bamukurayo. Mwene data, bamaze kumukurayo, Yeremiya yarashimye Imana. Ntibamukuye muri prison, oya, bamukuye muri ico kinogo gusa, ariko bamugumiza muri prison rero isanzwe. Umwami ngo aca aravuga ngo nimumunzanire hano ndamwibarize neza. Imana ishimwe. Mwene data, hari igihe utanga message kandi yaraba umuntu kanaka, kuko iki gihe yaraba umwami, kuko umwami afashe decision nziza, abantu bose barakira. Mugabo umwami avyirengagije, n'abandi byaca byakwegera guhona. Umwami rero ngo aca aragenda, ngo aca aramubaza ati mbwira neza, ati kandi ntihagire ikintu na kimwe mpisha. Mwabisomye nabibabwiye. Ngo Yeremiya aramubwira ati none ga mwami, hamwe no bikubwira by'ukuri woreka kunyica, ati canke hamwe no kugira inama hoho yumva. Mwami ati ndahiye Imana uhoraho ahoraho, ati ari we nyene yampaye uwo mutima uyu, ati nukuri ntazokwica, ati sinzokwica habanamba, ati kandi sinzogutanga ngo bakwice. Ndagomba ngaha mubone ko ubushobozi buri muri uyu mwami. Umwami arashobora kukwica kandi arashobora no kugutanga ngo bakwice. Kandi mwibuke yuko no mu kugira ngo ajanwe muri rwagobo, niwe yari yamutanze ngo bamujaneyo. Yari yavyemeye, kuko ntibari kumushira bataje kumubaza, yari yavyemeye. N'ubu rero aca aramurahira ati eka sinzokwica kandi sinzotanga ngo bakwice. Ati ariko rero ico ngusavye, ivyo tuza kuvugana ntihagire umuntu n'umwe azobyumva. Aramubwira rero ati mwami ndakubarire rero, iki gihugu caramaze gutangwa, uhoraho yarahiye azogitanga mu maboko y'abansi banyu. Ico baciza ni ugenda ubisabe kugira ngo Imana ibone kugutabara, ariko nutabikora gutyo mwami iki gihugu kiratangwa, abamikazi bawe bose baratwagwa, ibintu birabaza kuba bibi, nawe uratwagwa, biraza kuba bibi cane. Ariko niwabikora ukagenda ukamwisaba uzobaho. Mwami aravyitegereza, aravuga ati ibi bintu ntibishoboka. Arabiraba avuga ati oya, no bansuzuguritse ntibishoboka. Urumva biranka ko yumvira iyo mpanuro amubwiye. Mugabo kandi aca amubwira ati rero nawe unyumvirize, ntihagire umuntu n'umwe ubarira ibi twavuganye. Niwabivuga na jewe ryasezerano nagusezeranira nzoca ndagutanga bakwica, ariko nawe niwabihora nawe uzobaho. Ati sawa. Barafundika byose babyemeranya gutyo. Ati rero nibaza kukubaza uvuga uti nariko ndisabira umwami ko atosubira kuntanga ngo ningwe mu cobo. Baca baraza baramubaza ati vuga mwami muheje kuvuga nibiki. Nawe ati nariko ndamwisabira, ngo aca avuga ko hakundi nyene umwami basezerana. Bene data, ndakura ijambo ryitwa guhana amasezerano n'umuntu. Guhana amasezerano n'umuntu. Uyu Yeremiya yari yahanye amasezerano n'umwami yuko adashaka kuvuga ibyo bavuganye. Hari igihe ushaka kuvuga uti yo none ngaha ko yabeshe. Yarabeshe kubera ko atavuze ibyo bavuganye. Mugabo ngaha ntiyari kubivuga, kuko yari yemeye ko atabyavuga, kuko yarazi ati nine yanabivuga ncamfa, kandi iki ni cyari igihe ciwe cyo gupfa, kuko Imana yari yamutabaye. Rero Imana imugirira neza, ntiyapfa,
ibyo bavuganye n'umwami arabishitsa ntiyamutanga ngo apfe, ariko iby'Imana yamuvuze ko byaramushitse ku mwami, kuko atemeye ibyo Yeremiya yamubariye, bya bindi byose Yeremiya yamubarira byamushitseko. Yeremiya yaramwinginze ati yamara ndakwinginze niwumvira Imana, reka kumvira amasantima yawe, reka kumvira umutima wawe, reka kugira ubwoba, umvira Imana. Inshuti nkunda uri kurankurikira, nanje ndakwinginga mu izina ry'Uhoraho Imana, ukumva imburi y'Imana, uzuhagarare mu ruhande rw'Imana, uhagarare mu ruhande rw'Imana, uvuga uti mwami wanje kubw'iki kintu ndabiretse kubwo kukumvira. Ariko niwaja muri logique ngo uje kuraba ngo yaye, nta kundi Imana yakuburiye, none ushaka ko hasigara iki? Niko bimeze muri iyi minsi, abantu ntibashaka kumvira Imana, abantu bagomba kumvira amahezonema yabo, canke bakagomba kugenda ngo mbega ngo umunyabwenge naka yavuze gute, ngo mbega kubw'iki kintu bavuze gute. Inshuti, reka kurondera ngo bavuze gute, ahubwo rondera ngo Imana yabivuze kwiki, kuko mu kintu cose Imana yo mw'ijuru niyo ifise ijambo rya nyuma. Haleluya, Imana niyo ifise ijambo rya nyuma. Aha angire ko mbwira abantu bihaye kumvira Imana, Imana nibahezagire. Niwumvira Imana uko bimeze kose, data azogutabara. Yaravyemeye yaratabaye Yeremiya muri ico gihe. Umwami Zedekiya ntabwo yamukuye mu ibohero, yagumye mu ibohero kuko yari yavuze amajambo asa nk'ayo by'ukuri, ariko araca intege abahizi biwe, ariko ntiyapfuye. Ngo bakubwira abantu bakoreshwa n'Imana yuko hariho igihe Imana ishaka kunyegeza ahantu, ikakunyegeza wowe kumva umenga yakwishe, yakugiriye nabi, ariko yakunyegeje. Yeremiya yanyegejwe muri prison igihe abandi bariko baratwarwa, bariko baramererwa nabi, ariko wowe yanyegejwe muri prison. Imana ishimwe. Kandi ibyo yavuze byose bimaze gusohora, Yeremiya yaributswe, kuko baciye bibuka ati hariho umuntu afungiwe hariya yari yaravuze mu ruhande rw'Imana, yari yavuze iby'Imana yavuze, none rero genda mufunguruze. Yeremiya baca baramufungura. Haleluya, ngo acabana n'abandi bantu. Imana ishimwe. Nagomba kuvuga iki bene data? Kubw'aya majambo yose nagomba kuvuga iki? Nagomba kubwira wewe uri kurankurikira ngo mu minsi yose yo kubaho kwawe uze wame wumvira Imana. Naho boba isinzi n'isinzi batari ku ruhande rwawe, ntucike ivutu, ntucike intege. Wame wihuta kumva ivy'Imana ivuga. Wame ugomba kuba mu ruhande rw'Imana, kandi nawe Imana izogukinjisha. Naho woca mu byago bimeze gute, ntugire ubwoba, kuko ijambo ry'Imana rivuga ukuri. Ngo ntimuzogeragezwa ibiruta ibyo mukwiye kwihanganira. Ngo kandi ngo hamwe nibagerageza ngo Imana izobacira icanzo. Ni ijambo dusoma muri 1 Corinthiens kangahe, chapitre 10 verset 13. Haravuga ngo hamwe nibagerageza Imana izobacira icanzo, kuko Imana ariyo kwizerwa. Rero ntimugire ubwoba bene data, muri byo muri ko muracamwe byose mushima Imana, kimwe gusa mugume mu ruhande rw'Imana. Haleluya, yaduhamagaye niyo kwizerwa, kandi niyo ishigikiye abakozi bayo. Ndabwira abakozi b'Imana aho muri hose, mu buryo bwose, ntimugahore ico Imana yashatse ko muvuga. Ntimugahore, kuko nimwahora abantu bazotikira, kandi Imana izobabaza, kuko mutababari ibyo mwari mukwiye kubabarira. Enda nimubabwire nimba hari ico Imana yababariye, nimubabwire ico Imana ivuga kuri ibyo bintu. Muri iki gihe hari abantu benshi cyane bariko barazazanirwa, batabona icyo bari bukore, ariko naho mwohora Imana izohagurutsa amabuye izoyakoresha. Ariko namwe ntimuzokwikiza namba, kuko Uhoraho mutazamwamukore nk'ibyo ashaka. Nuko rero wewe wahamagawe n'Imana, umvira Imana, kandi Imana uyikorere nk'ibyo yagusabye. Ntutinye ngo wowe uri urakora ibyo abategetsi badashaka, canke ibyo abaguzungurutse badashaka. Ntutinye, ariko niwumvira iby'Imana ikubarira. Imana nibahezagire. Urakoze Mwami Yesu kubw'aya majambo meza utubariye. Reka mpwemu yera ashishikare kwigisha umwe wese no kumushoboza gukora uko ushaka. Urakoze Mana, ndagushimiye kuko ushoboje kuvugira ijambo ryawe.
ni ukuriherekeze mwami Yesu, ubushobozi bwa mpwemu yera buboneke kuri umwe wese aza kuryumva, kandi Yesu wiheshe icubahiro muri byose. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Mwari kumwe na Françoise rero, hanyuma iyi shene turiko ni shene Habonayo, kandi ndabashimiye ko mushishikara kunsengera, kandi ndakengurukiye Imana ko ngenda ndabona ukuboko kw'Imana, ndabona bihana, ndabona abantera intege, ndabona muri byose ndashimiye Imana. Nuko data wo mwijuru abahezagire. Nimero za telefone rero ni +46 768 0065 46. Imana data ibaha umugisha, amen.